kuramutsa mu izina rya Yesu. Turanezerewe mu gitondo nk'iki Imana yaduteguriye kugira ngo twongere gusangira ijambo ry'Imana. Reka dutangurane ijambo riri muri igitabo cya Yosuwa igice cya 4 mbere ku murongo wa 15 kugeza kwa 24. Yosuwa igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza 24. Dusome. Uhoraho abarera Yosuwa ati barira abaherezi barera isanduku y'ibishinga ntahe bave muri Yorodani. Nuko Yosuwa abarira abaherezi ati nimuduge muve muri Yorodani. Maze abaherezi barera iyo sanduku y'isezerano Uhoraho bavuye muri Yorodani. Bashitse imusozi, amazi ya Yorodani asubira gutemba aho yahora arenga inkombe nk'uko yari asanzwe. Abantu baduze bava muri Yorodani ku munsi w'10 w'ukwezi kwa mbere, basagaza Gilugali ku ruhande rw'iburasirazuba bw'Yeriko. Yamabuye 12 bakuye muri Yorodani, Yosuwa ayashinga i Gilugali. Maze abarira Abisirayeli ati mu bana banyu nihagira abazobaza base mu bihe bizoza bateye amabuye n'ayiki, muze mubabarire muti nuko Abisirayeli baca mu Yorodani nkabaca mu musozi. Ati kuko Imana yanyu yatumije amazi yabwo imbere yanyu kugeza muhejeje kujabuka, nk'uko yagize ikiyaga gitukura igihe akamiriza imbere yacu kugeza tugejeje kujabuka, kugira ngo amahanga yose yo mw'isi amenye ukuboko k'Uhoraho gukomeye, batinye Uhoraho Imana yanyu ibihe byose. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe kongera kubona imbere y'Imana muri iki gitondo. Namahunda kubatera inkuru y'umukozi w'Imana yabyaje ubutumwa bwiza ngaha muri Good News Mission yitwa Modego. Rero umunsi umwe niho yari atwigisha iby'ijambo ry'Imana, acira ku mayanga akakanama n'akavuze, atubwira umuntu yandikiye ikete uwundi mugenzi wiwe, amubwira ati mahoro mubwire murakomeye, nk'uko umuntu je n'abandi Bujumbura ndiko ndandikira mu Nyamugozi ati murakomeye mumeze neza. Akamubwira ati twebwe Bujumbura tumeze neza turakomeye, Bujumbura imikeke yarabonetse bimeze neza, twizeye iyo naho ikawa zitanguye gucurika n'ibindi. Hama rero akamubwira ati gitumye nkandikira ikete nagira mubwire ko nzobatirisha abantu umunsi w'umwaka, ati muzodutera iteka muri urwo rubanza, turamutse bose inshuti n'abagenzi. Agashirako umukono mpije numva neza Desire, nkarungika ikete nkarungika ingozi. Wa muntu yakiriye ikete ariko ararisoma, uwo bari kumwe umugore wewe canke abana bakamubaza ati uwo ni ninde kwandika ikete? Ati ni Desire Bujumbura. Ati arakomeye ameze neza. Ati none? Ati nanjye yambajije ko akomeye, ko mwese mumeze neza. Ati Bujumbura imikeke yarabonetse. Ati ariko aratubaza ko nungahe ikawa zatangiye gushurika, ko twatangiye gushora n'ibindi. Imana ishimwe. Mugabo objectif y'iryo kete mu by'ukuri byari iby'ikawa, byari iby'imikeke yabonetse, byari iby'iki sabwe. Objectif yari imwe, hari ukugutumira mu rubanza rw'umubatizo w'umwana wiwe. Imana ishimwe. Haleluya. Rero utwo tuntu twaramfashije, izo nyigisho zaranyubatse cyane. Uko niko abantu kenshi twabaye imyaka myinshi tudatahura Bibiliya.
Imana ishimwe. Tudatahura Bibiliya, tudatahura mu by'ukuri n'iki Imana yashatse kuvuga muri Bibiliya. Yesu ashimwe. Ndibuka ariko aratwigisha ibitabo bine by'ubutumwa bwiza. Ivyo twebwe abakatolika bita inkuru nziza, natwe tukavyita ibitabo by'ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Murabizi? Ano? Turi kumwe? Muramaze kubisoma murabizi? Mwari muzi impamvu bavyita ngo ibitabo by'inkuru nziza? Inkuru nziza nk'uko yanditswe na Yohana, inkuru nziza nk'uko yanditswe na Mariko, inkuru nziza nk'uko yanditswe na Luka n'abandi bose. Amen. Haleluya. Mwari muzi impamvu bavyandika bavyita ibitabo by'inkuru nziza? Halo wabizi mbere. Amen. Haleluya. Impamvu bavyita ibitabo by'ubutumwa bwiza canke ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo na Luka, impamvu yabwo nuko buvuga Yesu Kristo. Inkuru nziza isi ifise no kuza kwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Haleluya. Nico gituma bavuga ngo inkuru nziza ya Matayo, inkuru nziza ya Luka, ubutumwa bwiza bwa Naka. Amen. Nuko muri ivyo bitabo byose nta kintu kivugwamo uretse nde Yesu Kristo. Niyo nkuru nziza irimo. Imana yacu ishimwe. Kuva uwo munsi usobanukirwa ivyo bintu. Kuva uwo munsi numva ubutumwa bwiza, navuze nti naho nzohumwe, naho nzosigara ndi umwe, sinzokwigira heba ubutumwa bwiza. Kubera ni inzira nabonye yonyene ishobora kunshikana mu bwami bw'Imana. Hariho umuririmbi yanditse ngo kera mu bugingo bwanje narahindagurika. Turi kumwe? Murakaza? Tujeko. Kera mu bugingo bwanje narahindagurika. Hamwe narakekera nyamaza amahoro yesama arutayo marizi none ngenda habona kuko nize kwizera. Haleluya. Kera nanje ntaramenya nari meze nk'uwo muririmbyi. Kera mu bugingo bwanje narahindagurika. Uno munsi noronka ijuru, ejo sinorironka. Uno munsi noronka ijuru, ejo sinorironka. Uno munsi birashoboka. Nico gituma twagira amakorasi yo gutatona. Amen. Nefsi mu pastor yakunda kuvuga ngo Imana bizomfashe ngo sinzopfe urupfu rwa giturumbuka. Bonishwe aracariho n'ubu. Narahewe. Imana izomfashe ngo sinzopfe urupfu rwa giturumbuka, urupfu rwa sida, urupfu rw'iki kubera agenda n'imoto yakunda kuvuga ati sinzopfe nishwe n'imoto. Kubera mu bugingo bwiwe agira gute? Ahindagurika. Uno munsi arera, ejo ni umunyabyaha. Uno munsi arera, ejo ni umunyabyaha. Uno munsi arera, ejo ni umunyabyaha. Kera natwe mu bugingo bwacu twarahindagurika. Turashima Kristo, turashima Imana cyane kuko yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo uno munsi tubone ubugingo budashira. Nivyo nako ndavuga rero ni ibi bitabo bine bavyita inkuru nziza canke ibitabo by'ubutumwa bwiza kubera bivuga inkuru za Yesu Kristo, ukuntu yaje mw'isi agapfa akazuka kugira ngo twebwe tugire gute dutsindanishirizwe. Imana yacu ishimwe. Amen. Nuko rero Bibiliya igacivuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzogira gute. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya.
abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzogira gute ruzobatsinda. Kubera inkuru nziza ya Yesu Kristo twarayakiriye mu mutima wacu, kera twarahindagurika, uno munsi amahoro aduha Yesu yaduhaye, kuko twakiriye ubwo buntu butangaje bwabonetse muri Kristo Yesu. Uno munsi turashobora kwatura imbere y'Imana, imbere y'ishengero, imbere y'abantu, imitima yacu igahamya neza yuko kubwa Yesu Kristo turabagororotsi, twaracunguwe, twarejejwe, twaruhagiwe. Uno munsi Yesu aje mu gitondo, akaza saa sita, akaza mu ijoro, twomwakira kandi twodugana nawe. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Kuko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Twebwe si twe turiho, ahubwo ni Kristo ariho muri twebwe. Yesu ashimwe. Uhoraho umucamanza ngo atubonye kwiki amaraso ntaducira urubanza, ahubwo atwita iki? Amen. Uko niko tuzonesha, uko niko tuzohagarara imbere y'Imana, tudahagaze kubw'ibikorwa byacu, ahubwo duhagaze kubwa Kristo yatubambiwe. Imana yacu ishimwe. Namagababwira ukuntu urubanza rw'Imana ruzoba, n'urubanza n'ukuri turakwiye kunezerwa no guhimbarwa cyane kubw'ubuntu bw'Imana. Satani, irindi zina rya Satani bamwita iki? Umurezi. Siko niwe yamarega abana b'Imana iminsi yose. Muri bukaka Yobu baravuga ati waramugiriye neza, wamuhaye byose, ati Yobu uragute kukubaha? Imana ibwira Satani ati naho bikuraho ndamuzi, ntashobora kugira gute, ntashobora guhindagurika, iyo bivamo. Imana yashishimye. Aragenda amubwira ibyo agomba byose, ariko ntiyigeze ahinduka, ntiyigeze areka Uhoraho. Yavuze gusa ngo navuye mu nda ya mama nambaye gusa, nzosubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Izina ry'Imana rihabwa iki? Rihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Mu gitondo nasomye agatabo k'ingenzi, ndagakunda cyane. Hariho ngo abana babiri, umwe yitwa nimba ari mu yitwa Mwihanganye, ubundi izina ryo nagibagiye, mugabo yari umuntu atazi kwihangana. Hama rero Mwihanganye yari umuntu uwo wa mbere atihangana, yari umuntu akeneye ibintu byose aho nyene, mpereza. Hanyuma rero hakaba ubundi Mwihanganye, umwana ari aho atuje atakibazo na kimwe afise. Hanyuma ngo Mukristo abaza umuntu yari karabimwereka, amubwira ati none ibi bisobanura iki? Ati Mwihanganye ni umuntu ategereje isezerano ry'Imana. Ati nawe atihangana akeneye, kuko ngo bazanye amahera, umufuka w'amahera bawusuka imbere ya wa mwana, akeneye ibintu ubwo nyene, ngo mu minsi mikeya amafaranga barayamaze, baca yongera gufutana kuruta mbere uko yari ameze. Ibyo rero ngo ni ishusho ry'abantu bo mu isi, niko bameze. Uyu Mwihanganye ategereje ibyiza bizoboneka. Amen. Mugabo wewe akeneye ivy'uno munsi, kandi ibyo vy'uno munsi bihera n'ingoga. Mugabo ngo turafise ubundi bwiza tuzohishurirwa. Imana ishimwe. Ubwo bwiza rero nubwo igihe kirekire, nta marira, nta maganya, nta ngorane. Imana yacu idufashe cyane. Yesu ashimwe. Rero ndashaka kugaruka ku ijambo ry'Imana twasomye ngo Abisirayeli baja mu Yorodani. Abisirayeli baja mu Yorodani, hariho umutima nakuyemo uri ku murongo wa 24. Hajya munsi havuga ngo 24. Reka duhere ku 23 kugira ngo byumve neza. Havuga ngo ati kuko hari Imana yanyu yakamije amazi yarwo imbere yanyu kugeza muhejeje kujabuka, nk'uko yagize ikiyaga gitukura igihe yagikamiriza imbere yacu kugira ngo duhejeje kujabuka. Yagikamirije imbere yacu
igihe yagikamiriza imbere yacu kugeza duhejeje kujabuka, kugira ngo 24 havuga ngo kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye yuko ukuboko k'Uhoraho gukomeye, batinye Uhoraho Imana yanyu ibihe byose. Imana ishimwe. Hano tubona Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa, barajabutse Yorodani, barajabutse ikiyaga gitukura nk'uko mwabyumvise hano babivuga, kandi Imana yakoze imirimo ikomeye kandi itangaje, ikamya ikiyaga gitukura. Abisirayeli barajabuka ata kibazo, atangorane. Imana ihabwa icyubahiro kubwo igikorwa Imana yari ikoze. Hanyuma bamaze kujabuka ikiyaga gitukura, binjira igihugu cy'isezerano, binjira igihugu cy'isezerano. Mugabo ngo bongera bashika kuri Yorodani. Bashitse kuri Yorodani babanza bashira isanduku y'isezerano mu ruzi. Icyo gihe Yorodani wari kuzuye rwose, hari mu kwezi kwa mbere, igihe inkombe z'uruzi ziba zuzuye amazi atemba hirya no hino. Hari ikibazo kimwe bavuga bati, none mbega turajabuka gute? Nibaza ko abantu bari batanguye kwibagirwa ibitangaza Imana yari yarakoze mu kiyaga gitukura, kubera hari haheze igihe kirekire. Mbere na Mose ntiyaragikiriyo, yari yarageze gute? Yari yarapfuye. Ubu yari ngaha, yari Yosuwa. Imana ishimwe. Turi kumwe. Haleluya. Abisirayeli rero bari baramaze kwibagira imirimo n'ibitangaza Imana yagize gute, yari yarakoze kuri cya kiyaga gitukura. Uko niko abantu twebwe tumeze iminsi yose, turi abantu bakoze mu kwibagira. Twibagira imirimo, twibagira ibitangaza, twibagira byinshi Imana yadukoreye. Dukoze mu kwibagira, niko abantu twese tumeze. Hanyuma rero Imana itegeka Abisirayeli kugira ngo babanze bashire isezerano, isanduku y'isezerano y'Imana muri Yorodani. Irababwira ati, uno munsi ndongera gukora ikindi kintu gitangaje. Ibi byose yabikoze kubera iki? Kubera umurongo wa 24, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye yuko ukuboko k'Uhoraho gukomeye, batinye Uhoraho Imana yanyu ibihe byose. Yesu ashimwe. Haleluya. Uno munsi rero nzanye no kukwibutsa yuko hariho Imana yakamije ikiyaga gitukura. Amen. Hariho Imana yakamije Yorodani yuzuye iseseka no ku nkombe. Amen. Kandi ibyo byabayeho kugira ngo abantu bose bo mu isi yose bamenye yuko Uhoraho Imana yuko Uhoraho Imana aragakomeye ibihe byose. Yesu ashimwe. Imana uko yari ejo n'uno munsi niko iri, kandi niko izohora ibihe byose. Twebwe dukoze mu kwibagira, nk'uko Abisirayeli mu kanya gatoya bari bibagiye ibitangaza n'imirimo ikomeye. Mbere arababwira ati, mugende mutore amabuye 12, mugende muyubakire ahantu. Igihe abuzukuru banyu n'abana banyu bazobabaza ati, mbere y'amabuye nayiki, muze muce mubabwire iyo nkuru. Yesu ashimwe. Izo nkuru zose zifundikiye muri iri jambo rivuga ngo, kugira ngo isi yose imenye yuko Uhoraho ari Imana ihambaye, ari Imana ikomeye, ari Imana icizera aho zitari. Imana yacu ishimwe. Birashoboka uno munsi iki gitondo jewe nawe tukaba tanzania dufise, ariko ndagenda ndakwibutse yuko Uhoraho Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye. Yesu ashimwe. Uko yaciye inzira mu kiyaga gitukura, niko uno munsi ishobora kugucira inzira. Uko yaciye inzira Abisirayeli muri Yorodani guzuye bidashoboka ko bashobora gutambuka, n'uno munsi nikwiri kandi niko izohora ibihe bidashira. Ibi byose byanditswe ngo mumenye yuko Uhoraho Imana yanyu ari Imana ikomeye, ari Imana ihambaye, nta kinanira, nta kitangira, kuko twebwe tuzi dukoze mu kwibagira.
amen. Haleluya. Uno munsi Imana iradukorera, ejo ikadukorera, mugabo hirya y'ejo tukibagira imirimo n'ibitangaza iyo Mana iba yakoze. Kubera iki? Kuko turi abantu b'abantu, kuko turi abanyantege, kuko muri twebwe dukoze muri materiyere nyene yo kwibagira, turi abanyantege. Ariko turashima Imana kubwa Yesu Kristo. Hamwe n'ivyo iyo Mana yacu ducira inzira ku murango no mw'ijoro, yaduhaye n'agakiza, iduha ubuntu. Uno munsi turabarwa b'ijuru, uno munsi turabera, turakwiye gukomera amashi iyo Mana. Amen. Kandi iyo Mana umuririmbyi yaririmbye ngo ntabwo izodutererana. Amen. Uno munsi ndashaka ndakwibutse inshuti yacu, mwene data nanje niyibutse ngo erega iyo Mana ntabwo izodutererana. Iyo Mana iri kumwe natwe, igendana natwe, ihorana natwe, ica inzira aho zitari, iragahora ku ngoma. Mwaraheza cyane. Dusenge. Turagushimiye Mana yacu, wewe utwitararika ku murango no mw'ijoro. Umuririmbyi Yezura mpemu yera ngo erega ntabwo uzodutererana. Uri Imana ikomeye, wewe waduhaye Yesu Kristo kugira ngo apfe kubw'ivyaha vyacu, uzoburute kumuduhana n'ibindi vyose. Waravuze ngo ntidutinye, ngo kuko wowe ugaburira inyoni zo mu kirere, ngo kandi ntizibiba ntizisarura, ngo mugabo nta n'imwe ishobora gukorokera hasi utabizi. Ngo mbega mwebwe ntimuruta utunyoni incuro igihumbi. Turagushimiye kutwitwararika kandi kudukunda. Uno munsi wongeye kutwibutsa yuko Imana ikomeye n'ibihambaye, nta kikunanira uko wakamije Yorodani ugakamya ikiyaga gitukura imbere y'Abisirayeli. N'uno munsi niko witeguye gukamya ibibazo n'ingorane zose ziri imbere yacu, kugira ngo ubwoko bwawe bunezerwe, abagwayi bakize, abashonje bahaze, abadafise akazi kabahe. Udukorere imirimo n'ibitangaza, utwitwararike, twongere tukubone, twongere kuvugisha amashimwe nk'uko Miriyamu amaze kujabuka ikiyaga gitukura yaririmbye agashima. Abera bawe uno munsi nabo bongere gushima no gutera hejuru bavuga ngo uri Imana nyamana, uri Imana isohoza amasezerano. Turagushimiye igitondo nk'iki kugiye kutugirira neza no kudusohoreza amasezerano, kuko ushobora vyose, atagishobora kurogoya imigambi yawe. Kandi ngo hahirwa abafise mu mitima yabo inzira zija i Siyoni. Nuko uduhe kumaramaza no kugendana nawe, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Murakoze, mwaraheza cyane.